cyane amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe nanje Chumama na Moses. Nkuko mubizi hari isomo nakuye muri iyi movie, iyi sinema hano ni isomo ku Cyongereza muzogerageza muyirabe bayita open marriage. Muzogerageze mushake no kuri YouTube birahari ku bantu bumva Cyongereza, harimo isomo ryinshi. No mugabo mubona hano imbere bamwita Sam, wikoti hano mumenga iratukura, inyuma hakaba hariho umugore we, ahandi naho hakaba hariho uyundi mugabo ahagaze inyuma. Uyu Sam ari imbere hamwe n'uwo mugore wiwe bagize mariage mu ntango y'ubukwe, bari abantu babanye neza, mu nzu byari bimeze neza, bari abantu atana kimwe babuze, bari abantu bafise ubuzima bwiza. Mariage yabo yari iryoshe gose cyane, mu nzu bakaryoherwa, bakaganira, bagahuza. Ariko ikintu cyagiye kubasenyera urugo byabaye ivyo mu buriri, ico bita imibonano mpuzabitsina. Sam ariwe mugabo wiwe yakunda ivy'inyuma, akinyuma k'imbere, agakitse nako ku ruhande. Mugabo hanyuma yavyo umugore wiwe nawe ntabwo yihanganira ivyo kumuja inyuma cyangwa ico bita kujya akinyuma, ntabwo yabikunda. Pana mu kibuno siyo tuko turavuga, oya hari izindi position zitandukanye umuntu ashobora gukora mu sex, yunamye, ahagaze, yicaye. Byo byari bivanye n'ukuntu uyu mugore yari afise amagara make atarabishoboye, ariko yarakunda umugabo, yitaho umugabo, amwereka urukundo rwari rwose, anamwubaha. Niko mu nyuma rero Sam wari umugabo wiwe byagenda bikagabura, akavuga ko adashobora kubana n'umugore atemera kumuha byose, impande zarizo zose. Ntagomba kuzarabira mu ruhande rumwe bajyamye honyene, hatangura induru n'akagaye, atangura kuzaranka kurya n'ivyo umugore yamutekeye, azarataha atebye, yongera azaramwishura nabi. Iyo yageze mu rugo agasanga umugore yateguye agasubscribe cyaga mu Kirundi bavitaga agakira, sinigene mu Kirundi bagita surprise canke gusurprisinga umuntu mu Kirundi ngirano akantu nyereka mutungura, reka mvuga uko mu Kinyarwanda akantu kamutungura. Uyu mugabo ntabwo yaryoherwa, ahubwo yaca nabijugunya akanavyanka. Mu nyuma ati ntaco mbuze, mfise amafaranga, reka genda nishakire uyundi mukobwa uzoguma munzo nk'umugore, ariko nishakira uyundi mukobwa amatwose, azi gukubita position zose, imbere inyuma, hagara, yicara, yunama, umutwe ashira hasi, niwe ngomba. Acaragenda ifatana n'umukobwa, kandi uwo mukobwa ari mwiza pe, birakundana, maze amuzana mu rugo aho uyu mugore mubona ngaho inyuma yaba. Uyu mugore wishwa n'agahinda, arihangana igihe kirekire. Uwo mukobwa mushasha yaje amuca ko hejuru, amwurira, atamwubahiriza haba na gato, ntabwo yageze. Mu nyuma rero umugabo atangura kuryoherwa ko aruse umugore amuha byose, atangura kuryoherwa ko umugore yazanye hagiye kumumara irungo pe, kandi byose bizokoreka. Ariko uwo mugore wa kabiri yari yazanye nawe ntabwo yari yoroshe, yatanguye gutamwubaha, gutuba Samu, atangura kumusuzugura no kumugaya. Igihe Samu yabakoze akantu kose umukobwa yari yazanye ngo azaramuha byose, azaramukorera ibyo uyu mugabo yagomba byose, ntabwo yatangiye kuzaramwubahiriza ibintu, naho yabagomba kumugabira akantu. Uwo mugore ntabwo yavyemera, yaca byanka, atangura gusuzugura uyu mugabo birenze, ahamutuka, akamucira mu maso, akamuvuma mate, ntagire ikintu na kimwe yigera ashima, ntanabyishimire, akamuvugira hejuru. Amabi yose yararunze kuri uwo mukobwa wa kabiri canke umugore wa kabiri. Uyu mugore mubona hano inyuma amaze kubona vyase, mu mutima ukamubabaza, niho yaja ku kazi acahurira n'umusore mubona inyuma, umugabo w'ikoti itukura. Batangura kuganira, baraganira koko, bajya mu rukundo. Bagiye mu rukundo, uyu mugabo w'ikoti inyuma yaramukunda uyu mugore mubona hagati, yaramukunda cyane. Ariko mwumve neza, uyu Samu n'uwo mugore wiwe ntabwo bari bwarangiza bagira ngo divorce, kugira ngo ivyabo birangire burundu. Bari muri process yo kugira divorce cyangwa urupapuro rwo gusinya kugira ngo bahukane. Mu nyuma yaho niho barakundana bikomeye, barakundana
uyu mugore atangura kwikeka yuko ngira ngo uyu mugabo yoba agomba kumusambana gusa, ariko umunsi umwe basohotse niho banwa barinyoye barataha. Bamaze gutaha uyu mugabo ajyana uwo mugore mu nzu yiwe, ariko mwibuke ko atari umugabo wiwe, mugabo yari umugabo wa kabiri, ahubwo bigiye gukundana kugira ngo uwa mbere niwe bamara kugira divorce azoce bakundana n'uyu wa kabiri. Niho guca bagenda mu rugo iwabo, ariko uyu mugabo wa kabiri mubona hano ntabwo yasambanije uwo mugore, yamujyanye mu cyumba ciwe amurazayo, nawe ajya mu ciwe. Mu gitondo wa mugore avuga ati ndabona ko uyu mugabo ari n'indero, ndagomba yuko dukundana. Mugabo mwibuke avuye mu rugo rw'uyu mugabo wa kabiri yashataha asubira mu rugo rw'ujya mugabo wa mbere. Wa kabiri we ntiyari bwabe n'umugabo wiwe, ariko bari mu rukundo, yacasubirayo agataha. Amaze rero kuronka umukunzi, nawe yatashe mu rugo aryohewe anezerewe, kuko bose bari basanzwe bafise abo bakunze ku ruhande. Kuvuga umugabo wiwe Usamu yari afise umugore akunze, nawe umugore wa kabiri yari yironkeye umugabo amwumva amutahura kandi bigomba gukundana. Maze Samu atangura kubona umugore wiwe yahindutse, arinezerewe, yuzuye umunezero, atagupfuha ataki. Ariko mwibuke yuko wa mugore wa kabiri Samu yari yazanye ntabwo yamwubaha, yamukorera amabi yose. Samu yaratanguye kurealizinga cyane kubona ko uwo umugore wa mbere ahubwo ari we yari mwiza, mugabo wa kabiri yazanye isema. Atangura kuza ngaho arigarura, ahamagara uwa kabiri ngo baby, nawe aramwankira, aza muzanira amashugwe. Uwa kabiri aranka kuko byari byarangiye. Urazi ko umugore wawe wamuzaniye ko uwundi mugore mu rugo, mukaja ku buriri abona, nawe uba wamuriye umutima. Samu aragerageza kwiyegereza wahoze ari umugore wiwe, biranka muzanira udushimwe, biranka muzanira amafaranga, biranka muzanira udushugwe, biranka. Umugore ararakara aracyavuga ati singeza. Wa mugore atangura nawe kuzaragenda yigarukira mu ijoro. Samu bikamubabaza, ariko ntabwo yari kumubuza kuko nawe yari yamutuntuje igihe yamuzanira ko uyundi mugore. Bigeze kuri komba mwisho, wa mugore wa kabiri wa mukobwa yari yagiye yamutaye Samu, avuga ko atacamaze ko atabugabo murimwo, ko abandi bagabo bo bamuha ibirengeye ibyo Samu amuha, ko atamukeneye, ko ari imbwa y'umugabo n'amajambo mabi wa mukobwa yamutaye yigiriye. Niwo munsi umwe rero uyu mugore wa Samu yacafata imodoka akagenda, uyu Samu nawe amuje inyuma akurikira buke buke ngo arabi y'umugore wiwe yobarengeye yobagiye. Niko Samu rero niko umugore wa Samu gucagenda ashikira mu rupangu rw'uyu mugabo mubone nyuma w'ikoti, bararamukanya byose birahera. Nawe Samu yinegeje ahantu ararindira. Niho rero baheze ibyo barimwo, baca barasohoka ngaho bagera kuri porotayi hanze, niko guca bagwana mu nda bagasomana. Samu naco kinegeje mu modoka ariko kiraraba ibiriko biraba ku mugore wiwe, ntavuga kuko yamaze kwerekana ko atakimukeneye yuko byavanye. Niko guca Samu yiruka asubira mu rugo, agenda ategura utuntu mu rugo neza, arakubura amashugwe n'ibindi byankenerwa rwose. Umugore amaze gutaha niho yabisanzeho nyene, aratanga arabonye bamusuplisinze ibihari atarasanzwe abimenyereye, ariko arikayusha ntiyavuga ngo wakoze kuko azi ko umugabo wiwe Samu ari kirara. Bukeye mu gatondo niko Samu guca agenda aradodora ku rupangu rwo wa mugabo, hamwe yabona wa mugore wiwe na wa mugabo basomanira, aradodora. Uyu mugabo w'inyuma mubona hari ikoti yirabura, aca basohoka. Naze gusohoka biraganira, umugabo aramwibwira ati ndi Samu, je ndemera amakosa yanje, je nakoshereje umugore wanje, ujya muntu mukundanye no mugore wiwanje. Umugabo wirabura nabati w'amakoti yirabura atubabesha, ujya no mugore wanje. Naze Samu amwereka ibiranga byose ko ari umugore wiwe, avuga ati umbabarire, ndabizi ikosa ntiriri ku mugore wanje, ikosa riri kuri jewe, naracumuye, namufashe nabi, namutwaye nabi, ujya no mugore wanje. Nditeguye yuko ngiye gukora kuri ubu, ngiye I'm going to work on this marriage, ngiye gukemura ibibazo biri muri imibanire yacu, ngiye kugerageza kwishira ku murongo, ngiye kugerageza kuraba ko byokunda kugira ngo umugore wanje asubire ku murongo. Niko umugabo w'ikoti irabura yahaswe kuyahura arinjira. Wa mugore wa Samu wundi munsi bukeye
acaraza atabizi vyabaye, asanga umugabo w'ikoti ariko ararira, maze asanze ariko ararira ati nibiki baby habaye iki? Uwo mugabo w'ikoti wirabura aramubwira ati kubera iki wampenze, uri umugore w'uyundi muntu? Wa mugore amusigura ngene ibintu vyagenze ati ikosa si jewe umbabarire gose cyane. Uwo mugabo w'ikoti wirabura avuga ati sinoshobora kuza gutwara umugore w'uyundi mukiri kumwe, naba nkoze icaha ariko umutima wanje urababaye, nugende nta kundi birarangiye. Wa mugore aragaruka, amaze kugaruka azi ko ashika shwanira wa mugabo we Samu, ashika ko azi ko no kumwica yamwica, asanga Samu nawe ari mu nzu yafukamye yarambaraye, amubwira ati baby umbabarire, ndazi ko umugore w'agaciro, wari umugore mwiza, amakosa nayanje, amakosa yose ndayemera, umbabarire kugira ngo dusubirane. Aramubwira ibi byose yakoze n'ibyo yagiye aracamwo, maze wa mugore wa Samu aramuharira, hanyuma bose basubira kuba umwe, basubira kubana kandi urukundo rwabo rurakomera rwose cyane. So isomo rero hano twakuyemwo ni vya bindi mu Kirundi bakunda kuvuga ngo wirukana umugore ngo agirante ngo kwazana ngo urimira bunguri. Ngira ngo murabizi ni yo migani ingene bayicanye. Mikene naco ni kwiga gukora mu mibanire y'umugabo n'umugore, mukaja hamwe ibintu mubona yuko bitagenda neza mukabiganira mukabiyaga. Uko bwa mbere Samu ataraganira n'umugore wiwe ngo avuge aho ikibazo gihagaze, yitahure, byari bigoye yuko bashobora kubana ngo urugo rwabo rugendeke neza. Mugabo Samu amaze kwitahura, bakaganira, bakabonaho amakosa ari, bakayicarira, bakayaganira, kandi bagahitamwo no kuyatorera umuti wo guhagarika bijya bintu bari barimwo, baciye baba abantu beza b'intungane, hanyuma babana neza. Nawe wa mugabo we, wa mugore we, nimba hari ikibazo mufitaniye n'uwo mubana, nimwicara ahantu mukiganireho, murabaho bidashoboka, muvuge muti hano hantu ntabwo bishoboka, reka duhashire ku murongo. Nudadaza bizokwankira, kandi rimwe na rimwe usange ni wewe wabigizemwo uruhara. Nawe wa mugabo we, uzi yuko uwo mukundanye ari umugore w'uyundi muntu, kabuze ko atakwahukana kurahava, reka kwicira abantu, emera wemera iryo kosa, naho ba wamukunda uvuga uti byarashitse, ariko gumana n'uriya muntu wawe kugira ngo nawe ubafashe gukomeza imibanire n'urugo rwabo. God bless you, mugira umunsi mwiza gose cyane.